Turabifuriza ijoro ryiza abanywanyi b'ibiganiro byacu, turabahaye ikaze mu makuru agezweho muri kano kanya, amakuru akomeje kugenda aravugwa. Reka twizere ko mumeze neza abatwumviriza hano kuri Burundi News TV, mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane agaruka ku bikomeje kugenda biravugwa hirya na hino ku isi. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere kw'igenekerezo rya 28 ukwezi kw'icumi 2024. Ndabaye ikaze mwese aho muherereye hirya na hino ku isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Guturuka ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero by'umwihariko hari bamwe baje kugenda baravuga ku buzima bubi cyane bwa General Aigume Bunyoni, mu nyuma y'uko rero aherutse gutwagwa n'abajejwe iperereza canga amatohoza ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe bariko bitegurira amatora ngaha muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi rero, abanyagihugu benshi barahangayikishijwe n'ibikorwa byo kunyuruza abantu bikomeza kugenda biribonekeza mu bice bimwe na bimwe. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca araheruka kwishyura rero ababajije ikibazo kigendanye n'inyuruzwa ry'abantu, mu gihe rero hatanzwe amahera menshi cyane mu rwego kugira ngo bakomeze ibikorwa bigendanye n'umutekano, ariko yaje kugenda avuga kuko byagenda kose n'ubundi ibigendanye no kunyuruza abantu bitabura, kuko rero abapolisi badashobora kuba bomenya ahantu ababicanga se abantu bakora ayo mashano baherereye. Harakomeza kugenda hagarukwa rero by'umwihariko ku banyururu bamwe na bamwe bakomeza kugenda baranyuruzwa ndetse bagasubizwa mu bajejwe amatohoza, ndetse benshi bakaba bahuriza ku kuba rero abo ngabo bakomeza kugenda barajyanwa ari bamwe mu bantu bahita baricwa nk'uko amakuru yamaradushikira. Akarorero by'umwihariko ni abaherutse kunyuruza cyangwa se gutwara Colonel Muporo, akaba nawe yari aherereye mu ibohero rya Mpimba, ndetse gushika ubu ngubu akaba bitozwi aho yoba aherereye gushika ubu ngubu. Kandi hari n'abandi baje kugenda baragaruka ku buzima bwa General Aigume Bunyoni, mu nyuma y'iko rero by'umwihariko bamwe mu bantu bahoze ari intwazangabo z'u Burundi muri CNDD-FDD bakomeje kugenda barataka General Neva kugira ngo abashe kuba yorekura uyu mugabo, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu ngubu rero harakomeza kugenda haravugwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko reka tugaruke ku buzima bukomeye cyane ndetse by'umwihariko n'uburyo uyu mugabo bariko baramugenza mu rwego rwo kugira ngo abashe by'umwihariko kuba yofungurwa atakintu na kimwe abasha kuba yo kwikorera. Hari bamwe rero mu bacungera ibohero rya Gitego bavuga ko uyu mugabo yajyanywe n'abajejwe amaperereza cyangwa se amatohoza ngaha muri kino gihugu, ariko kandi bakaba bafise ubwoba, ndetse hakaba hari amakuru avuga yuko n'umuryango wiwe udaheruka kuba uwo mubona. Bikaba bivuga ko rero ashobora kuba yogandagurwa mbere yuko amatora aba. Iri kandi akaba ari itegeko ryaturutse kuri Angelina Ndayishimiye. Kugeza amagingo aya ngaya by'umwihariko abamwe baribaza bati ni ukubera iki by'umwihariko mwihoza gukurikirana ibintu bibera mu busho by'umwihariko bw'iperereza, mwoba mwaragiye kuraba Colonel Muporo. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko hari bamwe bakomeza kugenda barasaba yuko bamwe mu banyururu baherutse kunyuruzwa cyangwa se gukurwa mu mahero agiye atandukanye basanzwe baherereyemo hatazwi aho bajyanye, by'umwihariko bagomba kugaragazwa byanze bikunze. Amategeko agenga urwego by'umwihariko nga mu gihugu cy'u Burundi rujejwe iperereza by'umwihariko aratomora neza ko abantu barekuriwe gushika by'umwihariko mu bibanza byose abantu bafungirwamo mu Burundi by'umwihariko, hanyuma bakaba basuzuma ndetse bakaba banasubizwa cyangwa se bakabasha kuba boronka bakubita akajisho ababo by'umwihariko aho bafungiye n'abo bafungiwemo. Ariko kandi kugeza amagingo aya ngaya atakintu na kimwe kiriko kirakorwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Icyakora igihe General Aigume Bunyoni yafatwaga by'umwihariko bamwe barakomeze kugenda baratera kamo bukeye mu iperereza ariko babona ko rero ko amerewe nabi, hanyuma rero baza kugenda barahumuriza abo mu muryango wiwe, ariko gushika ubu ngubu nta n'umuryango wiwe arekuriwe kuba yomubona. Ni nako bimeze rero kuba arimo nka Colonel Muporo yahoze ari intwazangabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya baravuga ko bafise impungenge z'ubuzima bw'aba bagabo bahoze ari ibikomerezwa ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi, nk'uko amakuru yama akomeza kugenda aradushikira. Harakomeza kugenda hagarukaho kandi nga mu gihugu cy'u Burundi abantu bakomeza kugenda barakora amabara agiye atandukanye, nk'uko amakuru yama aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Abapolisi bari mu bantu bakomeje kugenda barakora ibara mu gihe bariko barica abantu babarashe nga mu gihugu cy'u Burundi. Inzego zijejwe umutekano ziravuga ko ibi bikorwa bitari bikwiye, ndetse mu gihe hariko haritegurwa inama y'abayobozi bakuru by'umwihariko nk'uko amakuru yama aradushikira, ni mu gihe abayobozi
abayobozi ndetse by'umwihariko baza guverinoma n'amareta bariko baraza ngaha mu gihugu c'u Burundi mu nama ya Komesa nk'uko amakuru y'ama aradushikira. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda haravugwa ku banyagihugu benshi ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turagaruka no mu karere k'ibiyaga binini ngaha ku butaka bwa Kongo. Biravuga ko umuhari wa M23 wongeye kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye mu ngwano zimaze imisi zirabera ngaha muri teritwari ya Walikale, ndetse turagaruka mu burasirazuba bwo hagati hakomeje kugenda haravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Ndabaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza umuherereye hose hirya no hino ku isi, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Turabaye ikaze mu makuru y'uno mugoroba, by'umwihariko abatwumviriza bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abatwumviriza bari ngaha mu gisagara ca Bujumbura, abatwumviriza bari mu bindi bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Abatwumviriza by'umwihariko baherereye ku mitumba igiye itandukanye, amakomine, abari mu bihugu by'abanye, abatwumviriza bari mu Rwanda, abatwumviriza bari mu bihugu nka Congo, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese turabahaye ikaze. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri Burundi News TV, imbonesha kuri imwe rudende pyonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5, ndetse by'umwihariko unapisonde ko hirya gato hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera. Ndabahaye ikaze mwese rero, reka tuyatangurire mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ubuzima bwa General Aigome Bunyoni rero by'umwihariko bwongeye kujya mu kaga nk'uko amakuru y'ama aradushikira. Aya namwe mu makuru rero ariko aratangazwa n'abegereye umuryango wiwe ndetse n'abari basanzwe baracungera ibohero rya Gitega. Uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse akaba yarabaye n'umuyobozi wa polisi w'igipolisi ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yarahoze afungiwe. Uyu yagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye nk'uko amakuru y'ama aradushikira, harimo ibyo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu, kugandagura by'umwihariko umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Icakora ku mvo z'amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko General Aigome Bunyoni kugeza amagingo aya ngaya ahakomeje kugenda harakogwa amanama akomakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo mbere y'amatora azabashe kuba yorekuwe, ariko kandi by'umwihariko biravugwa ko biri gushyirwamo ingufu n'abahoze ari intwazangabo ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'uko amakuru y'ama aradushikira. Biravuga ko rero by'umwihariko yoba Evariste Ndayishimiye yoba ariko arotswa igitutu kugira ngo habashe kuba yorekura uyu mugabo, ariko kandi General Neva akaba afise ubwoba bw'uko uyu mugabo ashobora kuba yorekurwa agakomeza kuba yomurusha igikundiro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ndetse biravuga ko rero Angelina Ndayishimiye umutambukanyi wa Evariste Ndayishimiye benshi banagaragaza neza ko ari nawe atanga amategeko akomakomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ari we yategetse yuko General Aigome Bunyoni akugwe mu ibohero rya Gitega mu kazu asanzwe arapfungirwamo, akaza gusubizwa mu iperereza kugira ngo azabashe kuba yogandagurwa. Ngaha mu Burundi rero by'umwihariko harakomeje kugenda hagaragaza abantu bariko baratabaza, mu gihe bamwe rero mu bakuriye ibohero rikuru rya Gitega by'umwihariko n'abaricungera bavuga ko bafise impungenge mu gihe bajejwe amatohoza baza gutwara umuntu ndetse bakamutwara atanuruhusha bafise rwo kwa procureur, kandi uwo muntu akaba asanzwe yarakatiwe. Akarorero ni nka General Aigome Bunyoni rero yarakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose, ndetse amatungo yiwe akaba yaragiye afatirwa amwe namwe, ndetse kandi abiganjemwe abadereve ndetse na bamwe mu bari basanzwe barakurikirana ibikorwa bya General Aigome Bunyoni, na bamwe mu bantu bakomeza kugenda baragaruka muri iyo dosiye, ndetse benshi bagiye baranafungwa baranakatigwa n'ubutungane nk'uko amakuru y'ama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero amakuru araturuka kubegereye umuryango wiwe, baravuga yuko abo umuryango wiwe haba abakobwa biwe ndetse n'umutambukanyi wiwe barakomeje kugenda baragira umutima uhagaze kubera umuvyeyi wabo, mu nyuma y'uko rero by'umwihariko bari bizeye ndetse by'umwihariko bari bakomeje kugenda baragaragaza ko ashobora kuzogirirwa ikigongwe, nk'uko rero bamwe mu bandi banyagihugu bagiye barafungwa bari bamaze imisi bariko bararekurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kugeza ubu ngubu rero icyakora biravuga ko igitutu General Neva ariho n'ubundi kitaraza kumugwa neza, mu gihe ngaha mu gihugu c'u Burundi hariko harazamuka icyuka kibi, nyamara hariko harategurwa inama karundura n'inama y'ibihugu byose bibarizwa mu muryango wa Komesa, ndetse by'umwihariko iraza gutaranira i Burundi. Biravuga ko mu mutekano ukomakomeye cyane guturuka ku kibuga mpuzamakungu k'indege cya Bujumbura cyitiriwe Melchior Ndadaye hari inzego zijejwe umutekano ku buryo budasanzwe mu rwego rwo kugira ngo
ngo zicungire umutekano abaraza cyangwa se abariko baraza muri ivyo bikorwa by'iyo nama. Ni mu gihe kandi igihugu c'u Burundi kiraza kuramutswa by'umwihariko ikiringo kimwe kugira ngo kibe kirongoye by'umwihariko uwo muryango nk'uko amakuru yama aradushikira. Turakomeza kugenda by'umwihariko tubakurikiranira hamwe rero ibikomeje kugenda biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Kandi harakomeje kugenda haravugwa abapolisi bakomeje kugenda barakora ishano ngaha by'umwihariko mu gihugu c'u Burundi mu gihe kidashitse rero by'umwihariko ku ndwi zibiri abantu bashika kuri 12 baramaze kugandagurwa by'umwihariko barazize abapolisi nk'uko amakuru yama aradushikira. Abanyagihugu benshi baragaragaza ko batewe impungenge n'umutekano nga mu gihugu c'u Burundi mu gihe inzego zijejwe umutekano by'umwihariko zikomeza kugenda ziragaragaza ndetse zirerekana neza yuko by'umwihariko zitewe ubwoba n'ibiko biragaragara cyangwa se nibikomeje kugenda biratangazwa. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko bamwe mu bashikiranganje bagiye batandukanye baje kubaza umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca bamubaza impamvu ibikorwa bigendanye no kunyuruza abantu n'umutekano muke bikomeza kwibonekeza mu Burundi, nyamara harongewe imiriyaridi by'umwihariko kuri bamwe mu bacungera umutekano barimo nk'igipolisi, ariko bikaba atakintu na kimwe byabashije kuba byotanga. Umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yishuye yuko by'umwihariko ayo mahera yishyuwe kugira ngo azofashe abapolisi mu gucungera umutekano mu gihe cy'amatora. Avuga yuko kandi abapolisi badashobora kuba bomenya aho rero abakora iryo bara baba baherereye umunsi ku wundi. Umushikiranganje wa mbere kandi wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yuguriye ikese ihuriro ry'ubudandazi rigira rya 17 ry'umuryango w'isoko rusange ry'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko komesa ku kivugo nk'uko amakuru akomeza kugenda radishikira ati twongereze muvuduko mu muryango mu mpuzakarere mu guteza imbere uruhererekane nyongera agaciro mu gisata c'uburimyi burinda ihindagurika ry'ibihe. Igisata cyo gucukura ubutare ni icy'ingenzi kuri uyu nguyu ya 28 gitugutu 2024 i Bujumbura rero mu nyubakwa z'inama nshingamateka y'u Burundi ku Kigobe nk'uko amakuru y'amaradushikira. Gervais Ndirakobuca yaramenyesheje ko rero ibihugu bigize umuryango wa komesa bakwiriye by'umwihariko kugwiza amahinguriro kugira ngo rero bihingurire ibyo bimbura, gukomeza igisata c'uburimyi ndetse n'icubutare badashize rero inyuma igisata cy'ingenzi. Yaramenyesheje kandi ko Uburundi bwiyemeje kubandanya bukorana n'ibihugu byo mu karere kugira ngo rero bushike mu iterambere byifuza. Ni mu gihe Uburundi kandi bwashyizeho rero imbona kazoza ikomakomeye cyane, imbona kazoza yo kuba buteye imbere guturuka mu mwaka wa 2024 guturuka 2020 guturuka mu mwaka wa 2040 gushika mu mwaka wa 2070 nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko Uburundi burakomeje kugenda burakutana buragerageza kuba bwotera imbere, ariko kandi benshi baracyanavuga yuko Uburundi bigoranye bwo kuba bwatera imbere mu gihe benshi bemeza ko atamutekano uhagije bafise, ndetse by'umwihariko hakiyongeraho n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye byagiye byibasira iki gihugu, cyane ibibazo bigendanye by'umwihariko no kuba leta irakomeza kugenda inyuruza amahera ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bitari byiza nk'uko amakuru yama aradushikira. Kugeza ubu ngubu kandi by'umwihariko turakomeza kugenda tubakurikiranira byinshi bikomeje kugenda biravugwa kuri iyi nama nk'uko amakuru yama aradushikira muri rusange. Tugaruke mu karere k'ibiyaga binini hakomeje kugenda haravugwa amakuru agendanye n'urugamba rukomeye cyane rwongeye kuba kuri uyu munsi wa mbere w'iyindwi twatanguye kwigenekerezo rya 28 gitugutu umwaka wa 2024 muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Biravugwa ko umuhari wa M23 rero by'umwihariko wongeye kwigarurira ibice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira. Haramaze iminsi haraba ingwano karundura zikomakomeye cyane, ndetse gushika ubu ngubu akaba ari ingwano ziteye ubwoba zaje gusiga uyu muhari wongeye kwigarurira ibice bigiye bitandukanye. Umuhari wa M23 rero kuri uyu wa mbere kwigenekerezo rya 28 ukwakira warigaruriye agace ka Pinga muri teritwari ya Warikare. Pinga rero irasanzwe ifatwa nk'ibirindiro rero bikuru by'umuhari witwaje ibigwanisho wa NDC uyoborwa na Generali Shimlayi Mwisa, akaba ari nawe rero uyobora ihuriro ry'imihari y'abawazarendo. Aka gace gasanzwe kabamo rero ikibuga cy'indege gito rero
ni nako kabereyemo rero inama yatangirijwemo rero ubufatanye bw'imihari yitwaje ibigwanisho irwanya M23 rero bwaremye abazarendo muri Gicurasi mu mwaka wa 2022. Ni inama kugeza magingo aya ngaya kandi yitabiriwe n'inyeshyamba nkuru rero n'abofisiye bakuru mu gisirikare ca RDC. M23 kandi yarigaruriye Pinga mu nyuma y'imigwano yaje kugendera iramuka yisakiranya n'ihuriro ry'ingabo za leta guverinoma n'ihuriro ry'ingabo za leta ya guverinoma iharanira ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya nuko by'umwariko uyu mwari wa M23 rero wongeye kwigarurira iki gice mu nyuma y'ingwano zikomakomeye cyane bivugwa ko hari harimo n'abasoda b'abarundi ndetse benshi bakaba baje kugenda baraburira ubuzima muri ino ngwano. Aka gace kandi gafashwe mu gihe mu cyumweru giheze rero nabwo M23 rero yigaruriye utundi duce dutandukanye two muri teritwari ya Warikare turimo rero aka Karembe gaherereye mu birometero bibarirwa muri 20 uvuye ngaha muri Pinga. Igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange rero kandi kirafise by'umwariko ibikorwa bigiye bitandukanye aho cyanahuje imbaraga ndetse n'ubushobozi n'indi mihari n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, ariko kandi haraje abasoda bo muri Sami RDC baturutse mu bihugu nko mu bihugu bya Tanzania ndetse na Malawi ndetse no muri Afrika y'Epfo, ariko gushika ubu ngubu akaba atakintu na kimwe bariko barakora kigendanye no kugarukana amahoro n'umutekano. Gushika ubu ngubu kandi by'umwariko biravuga ko leta ya Kongo ikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo ibashe kuraba uburyo yohangana n'ibi bitero by'umuhari wa M23, ariko benshi bakaba bariko baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwariko uyu muhari wa M23 udashobora by'umwariko kuzosubira inyuma. M23 iravuga ko igwanira uburenganzira bwayo cyane cyane by'umwariko bw'abanyagihugu ngaha muri Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeza kugenda barakoregwa iyicarubozo ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye, bakaba babishinza by'umwariko leta ya Kongo ndetse n'igisirikare cabo kizwi nka FARDC n'abandi bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange. Kugeza ubu ngubu rero by'umwariko amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira nuko n'ubundi amaherezo ari uko rero leta ya Kongo ishobora kuzemera by'umwariko mu rwego rwo kugira ngo iganire n'uyu muhari nk'uko amakuru yama aradushikira. Tugaruke mu Burundi, bamwe mu banyagihugu rero n'abagize amashyaka ya politike atandukanye barakomeje kugaya Uburundi ku kuba rero kwiyandikisha kuzitabira ibikorwa by'amatora zaba ku igenekerezo rya 5 Kamena 2025 byaragizwe itegeko kandi bikwiriye kuba rero amahitamo y'umuntu ku giti kiwe. Kugeza ubu nga mu Burundi abanyagihugu barenga gato rero 1,700,000 nibo rero bamaze kwiyandukuza by'umwariko kugira ngo bazotore abadepite n'abajyanama b'amakomine. Ni igikorwa rero cyotanguye kwigenekerezo rya 22 Gitugutu 2024. Kugeza ubu rero hirya no hino muri kino gihugu cacu ciza abanyagihugu by'umwariko batari biyandikisha bari kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye birimo rero kubura service zimwe na zimwe za leta. Umwe mu banyagihugu yaratangaje ko iyo ugiye gusaba service muri komine by'umwariko ntiwerekane agapapuro kagaragaza ko uyandikishije by'umwariko kuzagira uruhare mu matora udashobora rero kuyihabwa. Uyu nawe kandi yimwe imbuto n'ifumbire kubera iyo mpamvu kandi by'umwariko yarabyishyuriye muri rusange. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru umuyobozi wa komisiyo y'amatora nga mu Burundi Seni Ntarwamiye Prosper yaravuze ko by'umwariko nta kidasanzwe cyabaye, arashimangira ko rero biri mu bubasha bwa leta kuba rero yabona ko rero ari ngombwa ko abanyagihugu bitabira ibikorwa runaka, agashyira ingamba rero by'umwariko agashyirwaho ingamba zo kubibashishikariza muri rusange. Mu cyumweru giheze rero ubwo Evariste Ndayishimiye by'umwariko perezida w'u Burundi yari yavuye kwiyandukuza nawe by'umwariko yarashimangiye ko kwiyandikisha by'umwariko ari itegeko muri rusange. Hari abanyagihugu bavuga yuko rero by'umwariko kujya kwiyandikisha biba yari itegeko, byazoba n'itegeko kuba umuntu ashobora kuba yozategekwa ko azotora nk'uko amakuru yama aradushikira. Hari bamwe kandi batajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwariko bamwe mu babarizwa mu yandi mashaka atavuga rimwe n'ubutegetsi bakomeza kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yama aradushikira, ndetse bakaba bavuga bagaya by'umwariko CNDD-FDD kuko ariyo yahawe imyanya myinshi mu kwandika bamwe rero bazitabira amatora. Imigambwe imwe n'imwe irimo nka Sene Sawanya Frodebu ndetse n'indi gitandukanye n'iry'umunwa mu kugaragaza neza yuko
inzego zijejwe umutekano nga mu Burundi zifatanyije n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bashaka by'umwihariko kuziba amatora, aho bafise ubwabo bw'uko rero abo muri CNDD-FDD bashobora kuzondika by'umwihariko abantu benshi canga se by'umwihariko bakandika abantu babaringa ndetse n'abadakwije ibyangombwa byo gutora. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere.